kugira dukosore amaparike ministre public muri abo mushinge duherere muri sentare na nyuzwa udukuburire ukubure uje mu matwara amasentare asoye imanza ukubure uje mu matwara amasentare makuru ya public bitwa amategeye amakuru d'apere tegeye amasentare intango kubura hari abantu z'umukuru w'igihugu ayi wawe bamwe ugenda ari mu bantu muri bureau juridique hari abantu batatu bagisibije baba komisionere ha muri bureau social politique hariyo abantuzi biwawe babiri n'abandi bakwitwaza bagenda barenganya bene igihugu batelefona n'abantu mutungana ngo Mishama Joto turamutse dutanga iganiro kubanditsi n'amenshi makuru kubijanye n'itegeko ryasinywe itariki 12 kwezi kwa gatatu mu mwaka wa 2026 ryasinywe na ico mu gihugu cy'u Burundi itegeko rishiraho amasentare mashasha ndetse n'amaparike yayo gushika no ku masentare y'intango kwizone yose y'igihugu mu ntumbero nabo twabonye muri ejo twagiye turumva yo gukomeza ubutungane twagomba tugice tuvuze rero ku mpamvu ibyo tuko turabona itegeko ni ryiza ryaragiyeho itariki 12 kwezi kwa gatatu ngo twabivuze umwaka wa 2026 mu gihugu cy'u Burundi yarisinye mugabo ro gushikira isaha ituma tugombye kugico tubivuze ko muri Joto gushikira isaha tuko turavugana iri tegeko ku ngingo ya ntirashirwa mu ngiro nkuko byagategezwa kuba rimeze kandi riko yatera izana ingaruka mbi zimwe mu bene gihugu bitura inzego z'ubutungane atwagomba tubabwire tubamenyeshe impamvu wituravye ingingo cyo bita article ya 12 iri tegeko ivuga yuko ibintu byose bitandukanye n'ingingo birahagaze no kuvuga majao make mu mategeko tubona yuko guhera itariki 12 kwezi kwa gatatu uwo mwaka wa 2026 no kuvuga amasentare yose twita amasentare y'igihugu akukira intara za kera amasentare y'intango akukira amakomini ya kera harimo na cyaroze cyitwa meri ya Bujumbura no kuvuga ivyo bintu byarahagaritswe n'amaparike akukira amasentare n'amaparike ya Republika y'intara zahora zari 18 twongeye ko na zitatu z'amakomini 3 yahoze cyitwa meri ya Bujumbura mukaza ntahangwa na muha byose bya isat kuvuga itariki 12 ivyo abo masentare no maparike na masentare y'intango mu mategeko ntibikibaho ahamwe ejo tugombye kuvuga ikirero ubu tuziganiro itariki 8 no kuvuga hasigaye iminsi 4 gusa ukwezi guhere mu gihugu cy'u Burundi amaparike n'amasentare twavuze igihugu n'amaparike y'igihugu ku ya Republika n'intango y'amakomine ya kera vyarafuswe ntibigikora mugabo tugatangara ukuntu ivyo vyafuswe n'ingingo kuva itariki ukwezi gomba gusaza imisi 14 bitakibaho bibandanya bikora bikakira bene igihugu baziba bitura bagacimanza ndetse n'icyo twita ministre public amaparike agafata n'ingingo zo gufunga abantu no kubafungura kandi atawubasha bagifise mu byo twita competence judiciaire twishimikije ingingo ibwirizwa
nimero 1 akarongo gahagaze 26 ryo kuwa 26 mwaka wa 2023 risubiramwo ibwirizwa ryo kuwa 17 twarante mwaka wa 2025 ku karongo karyo ka 8 karavuga karatomara neza yuko amasentare n'ibyicaro byayo n'igitigiri bishigwaho n'itego ry'umukuru w'igihugu bigaca bitangura gukora. No kuvuga ubu rero twabitegeko abacamanza no munsi batwara amaparike twagomba tuce tumenyesha umukuru w'igihugu Burundi yuko tumenyeshe umushikanje w'ubutungane n'umukuru wa sentare Ntanyuzwa kwishimikije ingingo ya 10 y'iri tegeko rishasha ishiraho amasentare mashasha yuko bagiye mu gacerere mu gihe uno munsi twe turavugana atabutungane atanzego z'ubutungane zihari zemewe n'amategeko, kuko amasentare mashasha n'amaparike nta bacamanza n'abamagistra barigera bashigwayo kandi n'abazirongo zishasha ntabahari. No kuvuga majambo make twabatumyeje muri ajito yuko dukebure mushanje ubutungane, dukebure mushikiza umukuru wa sentare Ntanyuzwa, cyo tumenyesha umukuru w'igihugu Burundi yuko turavye amategeko baronda abanyamategeko babizi mu nzego zabo ingingo ziko zirafatwa n'ubutungane n'amaparike atandukanya yahora izo ngingo mbe bazozitwa ngwiki zizokwitirwa iki. Umwene gihugu yatsinze urubanza muri kiringo turamwe iminsi 4 ukwezi guhere, mu gihe yatsinze urubanza rogwanka ko gwaciwe n'abantu badafitiye uburenganzira, mu gihe umuntu yapfunzwe agafungwa muri kiringo amasentare atarajaho kugira ngo amateko yubahirizwe, ufunzwe hamwe ari kwitwara akitwarira igihugu n'abamupfunze ko yapfunzwe n'abantu kuri manda ya procureur cyangwa mu magisa adafise ubwo bubasha. Izo ni aho nta kosa rizoba ririmwo, izo rero ni ingaruka mbi cyamvuga hanini. Sinovuga umukuru w'igihugu ngomba mvuge abatwara ubutungane ku ngingo ya 10 natomora neza yuko ubushanje bw'ubutungane bufatanije na sentare Ntanyuzwa ku ngingo ya 10 baca batomora vyihuta bagashiraho n'ingingo merekeza kugira iri tegeko rije mu ngiro. Habuze iki? Sentare Ntanyuzwa ntanze gifise yaravuyeho. Rero muri ico gihe tukivuze kubera iki? Tubivuze ku mpamvu dufise ivyemezo muri arishoto kuba twitura yuko hari imanza ziriko ziradindira n'izindi zabuze cyo twokwita orientation kubera abahagarariye amasentare n'abacamanza mu masentare atabubasha bafise kugucizo manza. Bakarore muri komine Nyabihanga intara ya Mwaro ya kera twege muri joto twayiko turakurikirana urubanza rw'umupolisi yishe umuntu hirya ejo haheze muri Nyabihanga. Ni kuvuga aho sentare nkuru y'igihugu ya Nyabihanga bambe sentare nkuru y'igihugu ya Mwaro ya kera na parike ya Republika ya Mwaro ya kera. Mu gitabo dufise no munsi hari sentare y'igihugu ya komine ya Nyabihanga na parike nkuru ya komine ya Republika ya komine Nyabihanga. Ni kuvuga wategeza kuba urubanza rw'ikibiriraho. Jewe naratelefone abacamanza batwukira sentare nkuru ya Mwaro na parike ya Republika ya Mwaro baranyemeje yuko byumvikana karubanza rw'ikibiriraho enfraganderi mugata competence bafise byo gukora urubanza. Arosha niyumvira none ko fraganderi urubanza rw'ikibiriraho rufise kiringo rumara sentare yafise ubasha competence Nyabihanga na parike ministère public yo kwisezisa sentare ibiringo bimaze guhera biroca bigenda gute? Bigende gute?
Kurumva impamvu tubishikirije kugira ngo abari mu nzego zo gutungana ntibishinge kwicarira mu ntebe, ntibishinge guhora ariko ntibaraba amategeko y'igihugu kariko arahonyangwa kandi ari inzego z'igihugu zabashiriyeho bahembwa amahera y'igihugu kugira batunganiza bene igihugu ntibaguma bajuragirika. Nkuno munsi ndabakarore hari abantu nk'ubu nk'akarorero nguma ndabakaroro kane nk'ubu ari muri komine Gihanga ya kera, iyo ari sentare ya Gihanga y'intango ya kera, ubu harimo igice ca zone sentare y'intango ya Buringa. None nko gushikisa aho muri sentare y'intango ya Gihanga nibo baza guca imanza za sentare y'intango ya Buringa, barafise competence. Harabaca yumvira mutungane ngo ntangora gute ngo la continuité de pouvoir. Continuité c'est la violence de droit. None tumaze kuvuga yuko ibintu byose ingingo 12 navyanditse. Ndetse somwe byanditse. Ingingo yose ya 12 ningo ya 12 mitegeko. Ikintu cyose gitarukaye ni itegeko binyuranye kirahagaritswe. Nukuvuga sentare itari ngaha itanditse yarahagaritswe nene yahagaritswe. Tuvuze sentare nkuru y'igihugu ya Bujumbura, parike ya Republika ya Bujumbura iki fata ingingo kere competence mbeya abama imanza zabaye ntabanduka abene igihugu bajuragirika babuze abadishira mu ngiro ntabahari abakora ibyaho no munsi nabaye akaroro k'umupolisi umuntu Nyabihanga mavyumvise ababu ariko barakora ibyaha bitandukanye amavyora bica abantu habu ariko arabura abaprokirere no ministre public n'amasentare n'abacamanza mu masentare bafite ubasha izo manza bazica. Rero simvuga byinshi ngomba tugirishe dusavye turasavye nyirico mukuru w'igihugu itegeko ryaragiyeho nitubona muri ejoto irindira ryo gushayaho inzego zo gutungane kugira ngo no kurungika abacamanza mu masentare kugira ngo umwene igihugu abandanya atunganirizwa. Dusavye ko bodushira abacamanza muri do sentare itego rikaja mu ngiro vuba na bwango. Tugasaba yuko hoshigwaho indongozi z'abo masentare n'amaparike vuba na bwango. Kindi naco turasaba yuko itego ryaragihego ntibapfe kurungika abacamanza bataye ibikoresho naho bakorera ameze neza kwiki, kuko turabona mu masentare ma komine menshi yego baragwije amasentare igihugu n'amaparike mugabo nta maparike n'amasentare tubona, ntabyo tubona, ntitubona n'uburyo bwavyo. Turabona amazone amasentare y'intango mugabo nta mabiro tubona, kuko niba bakorera mu kirere. Dusaba yuko inyubakwa zibereye ubutungane bibaho, kuko itego ndibaza twarumvise inombero ivyo nyirico mukuru w'igihugu yagiye ashikiriza mu nama zitandukanye, yavuze ko agomba yegereza ubutungane abene gihugu, agomba intwaro n'ubutungane bakurikirane bigende neza. Turasaba rero yuko baca bagira ko babaho uburyo bukwiye, tudusuye kubona aho prokira agenda n'amaguru, aho sentare itagira n'imoto n'ikinga, imanza zikagandana gushirwa mu ngiro. Kandi bace bihutira abacamanza mu bwoko bw'ubutungane nshimishimira kubivuga n'urwego rurangwa n'ibiturire mw'abantu ibiturire gusa warapfuye, rurangwa n'amanyanga bwo gutungana rurangwa no munsi no guca imanza za ngondagonde sikamara mama ni minoti ndaruce. Kuri ico rero dusaba yuko yico mukuru w'igihugu yo turondera abafasoni n'abagabo cyangwa abashinga ntahe umwese ukacemera bijunja ijambo bimvuga kuri atari babandi batazi guhagarira ukuri batamika ijambo wa wundi baha 10,000 100 timfungira umuntu canke hindura dossier n'ufise ivyemezo uvuga atafise.
nadutorere bamwe bataboneka mu misi yahera mu busembwa no kugumiza abantu mu nyoro abarekuwe, guhindura imanza za civile zisanzwe iz'ivyaha. Bamwe bafata umuntu yatsinze bakamubuza bakanga kumushikiza ivyo yatsindiye babanje gupangwa n'abatsinzwe canke harimo abantu bakomaka ku bihanganye kugira ngo umuntu yatsinze akagumarira atakamba ivyo bakabibura ku mugaragaro. Twaba twakarore muri Alishoto dufatiye ku vyemezo dufise kugira ndoswe kubona ivyo twabonye mu misi heze. Harahindutse cyo no kuta Ministère Public amaparike abatwara amaparike yose guhera kumushikiza manza mukuru kigenza wa Republika kumanuka gushika ku maparike asora akukira amasena so imanza makuru amaparike ya Republika mu ntara za kera. Twarashimye yuko abari bazingamitse ugo gwego bafungira abantu busa n'abari mu munyororo bejejwe n'abarusigo cyo mukuru w'igihugu bakaguma mu mvuto ku nyungu zabo batoza inoti batakogwa koko basubirijwe nukuri mu rwego twita Ministère Public mu mapariki. Nabona benshi yuko abantu bose bari bapfunzwe benshi rero dufise duruka ngana bavuga yuko kwa dufise abantu barenga igihumbi bafungiye no hino bejejwe abarekuwe ikibagigo cy'agatega abagigo n'umukuru w'igihugu abamaze umunyororo dusigaje abantu ndwi gusa. Inze z'ubutungane cyo twa Ministère Public amaparike twere kumushiza amanza mukuru w'izinzo za Publika umufasoni Rose nabo bari kukimanza jembe no basabira yuko nka bose bo kongerwa bagashigamo abandi uko bakoze neza baturekura abanyororo tuze turashima ivyo tugaya ivyo dushima tubishime abantu nk'uko gashizeho ni beza vraiment mugana ndabasaba n'umushikiza amanza mukuru w'izinzo za Republika umufasoni Rose ntaromere nka Ronari Ronari ari umukizwa mugara tovye ibintu ashashinga ishikirishwa ngo commission muri parike generale ya Republika. Umuntu abantu bivye umuntu bishe umuntu barenganije umuntu bafise imiryango ndagonde impapuro za fraude foiza edofo bacha mushikira bakavugana dose agacaye kubita muri commission wa mwene igihugu naho nikora nyarucari akaguma arenganwa ya dose kazoguma nzunguruka muri commission kugira ivyo bamwivye abishe umuntu abakoze bya furambi bagume biryoherewe bimereye aho dosiye zibe ziribagiwe kubera cyayi commission procureur Ronald agenda yari hasi. Rero samushikiza amanza mukuru w'izinzo za Republika umufasoni Rose nabo bakorana twabishima ko ijya commission baciye bayifuta no parike yose bayifuse ubimanza zinyaruka n'abafunzwe babapfungu. Mugabo rero mu masentare n'ukuri kw'Imana abatwara amasentare igihugu duhereye muri Cour Supreme sentare ntanyuzwa duhereye muri sentare ntanyuzwa nakugira umugenzo mu rugo jewe nafite zemezo kuko bise imanza urutonde duhereye muri sentare ntanyuzwa nyiricyo mu rugo haragwaye kugira dukosoreye amaparike Ministère Public muri abo mushinge duhereye muri sentare ntanyuzwa udukuburire ukubure uje mu batwara amasentare aso y'imanza ukubure uje mu matwara amasentare makuru ya Republika bitwa amategeye amakuru d'apere tegeye amasentare intango kubura uduhe bazima bwa butungane muri tegeko wasinya kugiza bene igihugu ubutungane bibi bintu bizima bibereye icifuzo twese abene igihugu dushika kuvuga ati twego amashaba ndaza politike gateka kazira muntu tugomba ubutungane mubereye kuko ari ryo soko giterambere. Atagira ubutungane ntihagira iterambere, atagira ubutungane ntihagira amahoro. Abantu baricana bakiharira, abatagira ubutungane ntihagira intwari bereye, ntihagira demokarasi. Turagusavye here muri sentare ntanyuzwa ku mutwe n'abayitwara je navyo ndabivugisha nukuri hari imanza z'abantu banduka zigacibwa abene igihugu bakitura amasentare yose atagise imanza gisaganirizo izo manza bacaba batwara amasentare bakaziboroka gushika n'abatwara sentare ntanyuzwa bonyene bagategeka yuko abarenganijwe abatsinze barashikira ivyabo kubera inyungu bavugana n'abatsinzwe.
je narariki umukuru wa sentare nyitsu umuntu wakarore hari tariki zera mandikiwe n'abakarore namarike heshi hari tariki 13 ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2026 ryateo bwabukeye risohotse we yagumye umva sentare nyitsu yagumye kuko yagumye competence guma territoriale kwari kuno sentare nyitsu baye ko pomukuru w'igihugu mujanje wa mbere nukuvuga numufasoni yaratwandika imneje aratwitura Engi yaratwandike no numufasoni yaratwandike imneje aratwitura twe turandikira umukuru wa sentare nyitsu je naramuvugiye no ku telefone naramwana turamwandikira mufasoni yatsinze kuva mu sentare y'intango ya mufakazi afite imyaka 80 gushika muri sentare nyitsu wari umushikiranganje w'ubutungane aramurengano arategeka arengano ukuvuga yarafakaye ivye byose bacha bitwara umufasoni ufakazi yitwa Rosa kana muvuga izina kuko aragowe kandi ararusha umufakazi yitwa Rosa haci imyaka ndio kubgaye Rosa kwidosi razo kuna ari kimukuru gihugu ubwo asena nyitsu namaye ko mukuru gihugu nukuvuga irafakaye ivye byose haza abantu mugabo bavye hanze kubitwara baraburana gushika hose nari abatandukaniriza uko vyo kugenda mugabo ho amasentare y'inta asanzwe TGI nta hango agomba kumushikiriza mugabo umukuru wa sentare nyitsu acavyanga agacategeka yuko umufakazi ahabwa urubanza rusikirizwa babanje guhindura kamere y'urubanza rwawe nabanduka n'umushikaje w'ubutungane yemeje kwa kundi abanje no guhindura na sentare nyina twara ntayinyuzwa ivyo yemeje twe twaramusavye umugiki cyatwabajereye tumaze kubimwereka birahora bamagiriza yo bacabondera amanyanga avuga ngo uwo munyokuru ngo ntiyanditswe tugira amahirwe buramatayi ntanza bujumbura acandika prokeje nayo yuko neza uwo mufakazi cyamwandikira Otera bujuma cyamwandika yuko umufakazi yanditswe cyo mu mategeko acaramushira ko negise do mariage ayo yanditswe umunani ona yanditswe mu mwaka mu 2009 sagatreve mu 80 igihumbi kibaga 1980 muri umvira neza muri sentare nanyuzwa muga mu nyuma agategeka cyangwa mu telefone ngo bivuye muri civil muri parike ngo bumvisha yuko uwo munyokuru ibyo sentare yamuhaye yuko igice nk'ibisigi bimufasha gushikara ukwita Imana abana baronka igice ngo nagawure nk'abana kandi indi wa sentare bivuga mu nyuma ngo wa sentare ntanyuzwa ata telefona ngo byase mu ngo we mupfunge yavye mu nzu umapfunga umunyokuru wamfunga umunyokuru wa be imyaka 80 none sentare ntanyuzwa ugwaye mbwira none muri sentare nyico mukuru gihugu sentare mukuru wa sentare nanyuzwa agwaye na muri sentare nanyuzwa bakagwara batemera kuba izingingo za sentare zawe nabanduka akazihindura kanka ko imanza we nabanduka zija mu ngi ari we ahagariye utungane none sentare ziko kiri imanza zizokoheza gute izo ingingo nazo cyo tuberuka z'igihugu gushika kuri residence n'abahuza ne bazozubahiriza igihugu kife hejuru no hasi gica gipfa kitwa bose dusaba rero mukuru w'igihugu yisho mukuru w'igihugu ko abatwara amasentare nimba agomba koko bwa butungane ipfuriza bene igihugu twazi ko ngico rugugu akunda bene igihugu n'ubutungane bwa butungane ifuza bene igihugu ko bumera neza nabaza dukure mu dusavye kubera kuri sentare sentare nanyuzwa gushika hejuru bose muga aba ministère public kwera birapanze neza imeze neza adukurireho azere bashasha kaje tumusaba yuko acanga abacamanza bahora bakora muri komini baboneka mu manyanga abatujanira handi batamenyerewe kumenyana akobesha bisaba komisionere kugira abakomisiyeri babo babure abakorana tugira dukomeze ubutungane kuri ico rero shimye ucavuga ikindi cese abanyirico mukuru w'igihugu kandi mu gushira abatwara amasentare n'amaparike kugira ngo utungana shaka bwegera bene igihugu bakora neza burame tumusavye nawe kubakurako
abantu babatera ubwoba. Hari abantu bimonogoje bigize ibihangange mu gihugu. Umukuru umucamanza afite dossier cyangwa umumagistra bamutelefona ngo gira uku wasuku cyatugukuza uri procureur cyangwa umucamanza kubera twebwe tuvugana n'umukuru w'igihugu, tuvugana n'umushikanje wa mbere, tuvugana n'utwara umunyamabanga mukuru w'ubutegetsi, n'utwara n'umunyamabanga mukuru atwara umugambi w'ubutegetsi, tuvugana n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu. Tumusavye rero abantu babacafuza bagakora amabwa bateye ubwo abo mutungane babitwaje abigize inyuma, akaba mumenyesha yuko mu biro iwe mu kumusaba babacu mumenyesha yuko uri ubutungane bukomere ahere yajya mu biri we kwa Ntare baga bahanuzi nyinshi mu bahanuzi wawe beshi hage harimo isiha hari abahanuzi b'umukuru w'igihugu ayi wawe bamwe ugenda ari mu bahanuzi muri biro juridike hari abahanuzi batatu bagisibije baba komisionere ha muri biro social politique hariyo abahanuzi biwawe babiri n'abandi bakwitwaza bagenda barenganya bene igihugu batelefona n'abantu b'umutungana ngo korwa ngwere hari hejuru bubiri wawe cy'umukuru mubiri wawe muhanuzi aragwaye turafite ibyemezo aho mbere muri bo bamwe abagwiza tunga bamwe bazari imitaye mu gihugu cy'u Burundi bariko baribwa barenganywa harimo igihagararo n'ukuboko kw'abahanuzi bawe cyo mukuru w'igihugu. Turafite ibyemezo hamwe hari n'ababandikiye natwe muri yacu twarabandikiye dusaba umubonano ko baratunga ko baratotezwa banyaga ibyabo twagomba kubashikiriza abahanuzi mu mukuru w'iwanyu. Turashima ko twakiriwe n'intumwa zanyu turabaha ivyo mwadusavye twandika mu iketarisho twandika ivyemeze twaranditse kandi turadomako umugabo amakete yose azahi wanyu abahari baruzi banyaho haragwaye baca bayanyegeza no muri cabinet civile hari abasekreteri bagwaye bacaje amadosiye saje tabashikira baca bayanyegeza n'abaharuzi banyu twarabituye gushika cyatangaje yeso mu gihugu gushika tubituye abuza tunga bagowe hari abene igihugu bagowe hari abaharuzi banyu muri wanyu bari ngaho ndafise ngaho bage indabaga komisiona bene igihugu bakabwira ati itumwe n'igihugu babatwaye impapuro originale baberetse bimwe ko raburanira y'amatongo n'ivyo wabo bagaca bazinyikiza bagashasubira kuza kurigabangana bo nyine turafise urazo dutumako tuzoba kwerekana ivyemezo byose n'abene igihugu tubakuzanire heri wawe rero kugira utungane bukomere abanduzi bawe birakene ko hahindurwa mu by'umukuru w'igihugu abene igihugu baragomba. Ndafise n'undi muntu yitwaza umunyeco yingiri cyubahiro mutambukanyi w'umukuru w'igihugu yafasha abantu akabahotera arafungisha ku nguvu n'barapfunzwe ateka umutungane ukorako arukira imurembwe canke ngo acaronka mitasyo basha mucankunzu dusaba yuko kugira ubutungane bukomere rero mu ncamake mukuru naduhe indongozi z'ukuri atabishobisho kandi abamwegereye harimo abanyamanyanga n'abatohoze bari harabazi bamwe twarimwandikiye ku mugaragaro je navyemanga ko navyanditse kuko rero ndi mu biwe narakiriwe nta n'imizi 12 irahe je banyake mu by'umukuru kandi naso kwivuga ndiko ndavuga ati ndabaza ati nje yakira kabere igihugu baremvye bibwa mu by'umukuru w'igihugu batoteza jewe nakira ndavyivugire mfume mfa nakari hamwe bako gasore nabandadaye ubundi bukaruka amahoro wici nko kuri gani wizicabitse rero cura gumasabe ni ico muri Alishoto twagomba ko yuti turangije dusaba yuko bashya gutunga bashya inzo zo butunganira byihuta mugabo ashireho abagabo bijwe ari jambo aca dukuri mugabo mu kubashiraho rero akaza kubaza muri kursi preme bashiraho abo bafasha abakorana inyanga bajye bakoze agashaka kabaza mu by'umukuru w'igihugu nabo nyabaza gushaka abanyamanyanga bafashanye wenye nabitohoreze ashire abaze nabandi bantu mwibanga arafise ashiraho nyine abona ntibamuhende bajya bose ngorane nasanze umukuru w'igihugu burya siwe none bakora wenyine none abantu zibiwe bamwe baragwaye aba mutungane bakuru baragwaye ne tugirene
Eka nabiga beshemisha makuru kumufasha tumufasha masha badahinza politiki nabindi tumamagarire bamufasha ko siwe beshe baragwaye murakoze cyane byari byo ntangira umuco kandi mu bisanzwe turabitegeko gushikisa hari amasentare atakibaho n'amazina yayo akabona amaparike atakibaho n'ayandi usanga amazina yagumye ahari ndibaza yuko aho parike yagumye hari ndetse n'icicaro cayo kikaguma handi nyene ndibaza yuko muri ako karere irimo twishimikije iri tegeko iribwirizwa itunganya igitabo agenga itunganywa n'ububasha bwa sentare aho umuntu iyo sentare yagumyeho ndibaza yuko amajambo make ndemeranya yuko ubwo bubasha izo ingingo zoba zafashwe zoguma zubahirijwe mugabo aho sentare yahinduwe izina igakugwaho muri ako karere itakibaho ndibaza manze kuziracibwa kiri batata nta gaciro zifise ko ndaza abashingwa manza abavoka ndabatsi ndazi n'abavoka bamwe ko batazovyemera ntibazovyemera kubera abaruciye na sentare yaruciye ntibaho nta na competence bise je nk'akaruna guhaye none nk'ubu uvuze yuko je mara wakaruna nk'ubu mitego dufise ngaha tuvuga yuko hariho no munsi TGI ntahangwa hari agace nkumva wo mutimbuzi hari agace yakabara batwagora TGI Bujumbura muri ntahangwa kinje muri ntahangwa none muri ico gihe hamwe yo curubanza TGI Bujumbura mvuga urubanza rubaho none haro TGI Bubanza narabubanza uno munsi hariho TGI Mpanda none mu gihe TGI Bubanza yo curubanza uno munsi mitegeko gwa TGI Mpanda Bujumbura rafise ubashije kompetasi sheri baza yuko aba izimanze nico tuma twavuze yuko izimanze ko zaracibwa aho amasenta yavuyeho kandi atakinabaho izi ni mfa gusa kuko ndaze naburanye ntabwo byemeye naje zo byemerereka kuko hajya ari competence ya senta y'urubanza nkizi za civile zozo n'ikindi gikomeye ko bararaba akarere senta rifise ubasha na competence ntabi novuga nibaza navuze yuko nibanyarutsa ahubwo ngo kugira ngo ejo bivyo bitera kajagari basanze gusa twarufise ngwana nyinshi mutungane bivyo bitera kajagari bazosura mu imanza zaye caciwe n'amasentare atafite ubasha kandi batufise n'indi bibazo vy'imanza z'amanyanga n'akarenganyo n'izitaraja mu ngiro kubera abikomeje nagomba babeshe yuko hari abacamanza umutima bamwe bariho akaba bamwe bapfuye mugabo akaba n'abavoka abashingwa manza abavoka bagese bamwe mugase bose mugabo bamwe bapfuye mbere barashima hari abavoka ico vuze nagishikitira kwijana hari abacamanza no munsi bashirwa mu ngorane n'abavoka hari abavoka batagifise kameremere ko kugendera muga wabo wo kuburana baburana bahagaze mukuri kugira ngo umuburanyi uwaserukira umukiriya wiwe amuburane ari mukuri atsindwe biciye mukuri benshi baba komisioneri umuhaye urubanza aza kubona umucamanza avuga ati rirya tongo rimo valeri y'amafaranga hangana gutya rirya rubanza rimo miliyaridi 30 ati rero hajya tworya 10 bigenda neza ukamurengana urya muntu nari mu manyanga bimuhe ni warusha duha ivyo birahari kwe cyo dusaba rero abavoka bamenye umuga wabo biradutangaza nukuri mu avoka yari umuntu atiza gufasha kugira ngo ubutungane bukomere kuko iyo bagiye kuburana nabo uwaburanira ari mukuru afite ivyangombwa bakabona mufungiye ubusa ndibaza rero birababaza babana ujya gikorana umuntu gasanga afise ivyemezo byose muga vyavyemenzo abacamanza bakagigiturira bakirengako umwavoka atiza kubabara muga sinumva umwavoka ubu nibo bambere bazotanga igiturire bamwe kugira ngo baguri ntahe aho kureka ubutungane ukabutungane nyakuri cyo tubahanura je nico bantu abashingwa munani umvise n'abatwara bw'abavoka nyene bamaze imisi babahanura bamwe bataye umurongo bisubireko nanumvise no batwara vuga atari babahibihana nukuri bisubireko nami ndakivuga ko ibaje neza na twebwe tugiye guhaguruka urwego rw'abavoka hari abavoka basigaye bigenza nk'abakomisiyoneri
bateza kuburana ahubwo aburene imanza abarundi imanza amanyangaza mu bamwe bamwe kugiye guhaguruka kutamaze kwa amadosi amwamwe aho umwene gihugu amwitura agere kumuburanira cera kivuga aho kuza kumuburanira acagenda kuvugana mu avoka n'urya muntu yarenganije umwene gihugu buto muto agaca amuha mahera agaca agenda kuburana aho kuvugira wa munda wa ndaburanira adefanda hagaze asa nk'uburana wa ndarenganya wa muntu gushika ashiramo n'ikintu citwa notandere imbere akugira cinyize atsindishe wa wundi wa mukira wiwe atabimubwiye hari n'ibindi birenze rero cida bisaba utungane aca haraza kumusinyira agaca mutsindisha mu ibanga akamugaturigumira hiye na convocation nazi mubwira akazinyegeza wa mavoka kuko avugana na babana ati biboneka atitaba gushika naho urubanza amaze guhera rugahera rugacika ahaza kumusinyira bagaca yinumira ibiringo byo kunguruza bikarengana kugira wamene gigatsindwe ntarobisaganizo kunguruza bigize no bavoka babo turafise mu maka habatwituye nabo bozana robereka abantu baza gusinyira batababwiye cyo so gutunganira mu nzego z'ubutungane nibasure kwemera umwavoka numwe azoza gusinyira umukiriya wiwe batazananye n'ivyemezo ko ari bamutumye kuko maze kugaragara benshi bamwe afsageso kabi bahabwa amahera baza gusinyira abantu batabize kugira ngo urubanza rwe ntabanduka abura kurunyunguruza mu